Ladies and gentlemen, muri kano kanya mwemere twakiranye n'amateka maremare muri sinema ya Plus 257 Industry. Uno mukobwa Kado Havel Arnisia Kagisye Baju Bera Dola Bera Family, the young princess, the Milo of the young generation, CR4, also known as the champion. Master Key. Ere gutangaje benshi n'abahoze batakwemera barayamanitse, urugendo nigoroshe ubandanye udahindukira. Their time is over. Your fans, we are so tired, celebrating the victory. Sinovako murukunda ho kunda cinema ni menata kama super bro, umenifunza mengi. Sinovako Oh yeah, alright. Hello everybody, everyone, everywhere. I hope you're doing well guys. Nariko turashima ndiho niwe akora bino bintu igitondo na nijoro adushoboza mukongera mukumva amajwi atosoye all the way from Dco Entertainment. Ayayo ndayavuga, ndayahera he, ndayahereza hehe kubona ibintu biba byamaze gushuha muri no industry ya Plus 257 film. Turi kwigenekerezo rya 14 mukakaro, umunsi udasanzwe, umunsi utazibagiranwa na gatoya muri kino gisata ca sinema y'u Burundi, na cane cane kuri uno mwigeme the one and the only CR4 Kado Havel Arnisia Kagisye Bera Baju Bera Dola Bera Family, CR4, the young princess, also known as the Milo of the younger generation, aka the champion. Uno ni umunyengabirano ikomeye nkuko yamaze kuvyerekana. Umuco urasira mu burasirazuba uboneshereza mu burengero, nuko isi yose itangira kubona ko habayeho inyenyeri idasanzwe yaka ukundi kuntu ukwayo. Nawe abibona kare kuva umunsi abona yuko afise ingabire muri we, nuko atangira kuyikorera akura amaboko mu mpuzu arakora. Ari mpamvu rino zina abeshi ritera ribagerako rikihoma mu mishaha yabo bakarimenya nka rimwe mu mazina akomeye muri kino gisata. Uno mukobwa yamaze guhindura nk'umwuga wiwe wa buri umunsi. Uno ni umunsi kandi udasanzwe kuri we, aho yararamutse ashira ahabona filime yiwe ya mbere yise Imva ya Mwihoro. Wongera usubiremwo uti Imva ya Mwihoro, filime ubona yuko yamaze gutangaza benshi. Eka mbere igitangaje akaba ari filime yari yamaze gukundwa itaranasohoka. Filime yanditswe nuno mwigeme ubwiwe, yongera arayitunganya, ariko iza gutegwa intege ifashwe mu mugongo na Bujumbura Movies and Talent, mwamenye nka BMT. Ibirori byo gushira ku mugaragaro ino filime byabereye mu gisagara hagati ca Bujumbura mu nyubakwa za Meri canke mu nzu y'igisagara iyo mu gifonofono bita ngo Hotel de Ville, mwese murayizi. Ivyo birori vyari vyitabwe n'abantu isinzi, ubona yuko bakubise baruzura muri sare, intebe zirahera, bamwe bahagarara hanze hafi yo kubura naho bahagarara. Ariko kandi ubona yuko ari birori vyatewe iteka n'abanyecubahiro batandukanye, harimo n'abaje bava mu nzego z'igihugu, abakinyi ba films bagenzi we, ubona yuko bari basidukanye n'iyonka n'abandi benshi bari muri kino gisata
Camva Gang. Mukurikirane uko ibirori vyagenze. Ariko guys, mu nkundire gato tubanze dukubitaga flashback mu ndabire uno mukobwa uburyo yari yambaye for real. Nama navuze ngo nimbi baragera tuvuge ko gera nitubona igitiyo ngo tucite uruyiko runini. Uno mukobwa Kadoravere arambara akabegwa. Ano mabara yambaye ugiye kuyaraba neza muri rwa rurimi n'ubundi rw'igifonofono nayo twahava twita ngo bleu marine. Ugahera hasi kabisa ikirato nk'icabamikazi ukaduga ubona yuko aba yambaye mu buryo butangaje nk'umukobwa w'umunyagisagara atikora ko. Waraba noneho akantu yashize mu ruhanga bihura neza na neza n'ino nyambaro y'abamikazi bagiye baramikara bakanamenyekana muri Afrika eka mbere no hanze yaho. Muca mubona Queen Elizabeth mu myaka yahera akiri inkumi atarasaza canke ngo atabaruka uburyo yarameze. Kadoravere wohava wibaza yuko ari no mwamikazi yamenyekanye cane nubwo woba utigeze umubona. Sinzi nimba muri ko murabibona nkuko ndabibona, ariko twemere yuko muri ano mabara uno mukobwa yaraberewe. Yambiswe nande no mutaka nkava hasi nkagera hejuru, nkava ku birenge nkagera ku mushatsi. Simvuge byinshi ngo ndabipfe n'abandi, ariko kuri guhari kube kuvugwa uno mukobwa yaraberewe. Noneho waraba mu buryo bwa makeup, sinzi ko nahita makeup menga we nta niyakora. Ni mu bakobwa banazwi kugira umubiri uri natural cyane byinshi baba basize. Ariko uravye look yarafise kabisa, nubwo butamuzi bavuga ngo uno mukobwa she is a star, she is a smart movie actress. Ubona yuko ariko mwanya simpave ndabicisha amajambo guys, mureke twemere tubandanye dukurikirane uko ibirori vyagenze kuva hasi kugera hejuru. Ico nobabwira coco nuko ino official launch izohava yandikwa mu bitabo nimba itamaze no kurara yanditswemwo. Ni Imva ya Mwihoro, filime yamaze gushigwa ku mugaragaro itangaza benshi nyuma y'ibice bibiri bamaze kwerekwa. Abari bahari bose bakomereye induru rimwe bakoma amashi bati uyu ntawo twari bwabone muri ino industry. Tubamenyesha yuko mu misi harurirwa ku ntoki, no kuvuga ku munsi wa gatanu isaha 2 neza z'igitondo ino filime iza kuba yashizwe kuri YouTube. Muirabe ku mugaragaro. Turacabakunda, ni muri ya majwi yanyu mukunda y'umusore wanyu n'ubundi abakunda kandi abafise ku mutima. They call me Ndikuriyo Leonce the son of God, Dr. Flow aka Diko aka The Ambassador. Biri urakoze cyane. Oya sinditeze ibiro papa wawe numva afise akanyamuneza kenshi biraza kungora kuronka aho mpera, ariko nari nateguye amajambo makenya nshaka gushakiriza mwebwe abakunzi banje kuri uno munsi. Banyakubahwa abarealizateurs, banyakubahwa mwese musanzwe mukora umwuga wo gutunganya amareresi, banyakubahwa promota, namwe mwese mwatewe iteka n'Imana mu byo guserukira, bashinga naye namwe bapfasoni, namwe gwaruka, tugira amahoro. Tugira amahoro, urukundo, iterambere ry'amareresi mu gihugu cyacu ciza c'Uburundi. Ndi n'iteka ridasanzwe kubona uno munsi uri hejuru ndose akaryo ko kwerekana ubwa mbere impano yanje yo kwandika amareresi. Abenshi mwari mumenyereye mu gukina, ariko siyo mpano yonyine mfise. Ni jewe nanditse iyi filime mweje kuraba igice cyayo cya mbere nayise Imva ya Mwihoro. Abenshi mushobora kwibaza mbega Imva ya Mwihoro bisobanuye iki? Imva ya Mwihoro bisobanuye gukora ikintu ukagihasha, ni ugukora ikintu 100%. Ariko kandi byavuye mu mwibutsa uvuga ngo Imva ya Mwihoro ihora ihohosha. Ariko kandi hariho igitito cy'umuntu witwa Mwihoro yapfuye ahemukiwe, hanyuma arazuka aza kwihora abamugiriye nabi. Mu kwihora kwiwe yarihora agahasha. Niba gutegura gutera koko kumva nyine kugiza ubwoba, niho iryo jambo ryavuye. Muri iri resi mweje kuraba icyo nashatse kwigisha ku bijyanye n'ingo n'imiryango,
kumbure aho tumaze kugera ntimurashobora gutangirwa neza ingene ingo n'imiryango birimwo muri noreresi, ariko nico kintu ca mbere kirimwo mu nyigisho iri muri noreresi. Nashatse no kwigisha kandi yuko kwihora atari vyiza, nta na rimwe uzokwihora hama kugira amahoro, igihe cose uzokwa muri mu ntambara. Jewe ireresi ndarifata nk'ivugabutumwa kuko nzi ko hari abantu bashobora kuraba amareresi yacu bagahinduka niba bari bafise zino ngeso bakaziheba. Niyo mpamvu nkora ireresi ndarimwezererewe, ndabikora ndavyumvamo nk'Imana, ariko kandi nifuza ko ireresi izoshikana ahantu kure, kumbure ngatunga umuryango kubera ireresi, n'igihugu canje kikagera kure, kikagira isura nziza, kikagira ishusho nziza biciye mu mareresi, kandi ndazigeza ko bizoshoboka. Mu gikorwa cyo kwandikira ireresi nafashijwe n'umugwi nkunda cyane BMT. Vy'ukuri nariyumvamo kwandika. Hariho umushefu wanje ngaha yitwa Elvis arabizi, nabo twiganye muri lycée barabizi, ariko narumva ko mfise ubwoba bwo kwerekana ivyo nandika, numva umenga nibo bikunda. Umunsi umwe Amede mon frère arambwira ati genda wandike ireresi turabe ingene wandika. Byaranyoroheye kuko nari sanzwe mfise igicapo c'inkuru nyinshi mu mutwe wanje. Rero ico gihe inkuru nari imparaye, abanditsi barabizi ubufise inkuru nyene imparaye muri ico gihe wumva ko ikaze yancamvuga reka nandikiye nyene. Umunsi ndayibereka bari kumwe na Fisto ari BMT nyene, barayikunze barantera intege, nanje byaranteye intege cyane. Nuko rero kuyandika baranamfasha kuyikina, baranamosera barandabira aho nanditse ibitameze neza, bakambwira ati burya iyo ugenda gutya cyane biba vyiza kurusha. Ndabashimira cyane, ndashimira BMT vy'imvamutima. By'ukuri sifise ikintu na kimwe nobaha gihwanye n'ivyo bamaze kunkorera mu bijanye no kumfata mu mugongo bw'Imana yanje, ariko ndaza kubashimira nkoresheje ijambo banditse mu ireresi ntawe yagiye. Ninagirirwa amahirwe nzofasha umwe canke babiri, ndazi ko nzoba ndabashimiye. Imbere yuko BMT imenya, burya ndafise abantu bambere bahaye agaciro impano yanje kuva mu ntango, kuva nkivuka, kuva ntangura kwerekana impano yanje, kuva wumva ko nkina amateatwe ku mashure n'iki. Ndashimira cyane rwose umuryango wanje, mu bampera amashi. Ndashimira cyane mama wanje, niyo mfana wa mbere mfise. Mama wanje filme nakinyemo irashobora gusohoka, je ntarayipartage aho akaba yatanguye. Ndamushimira cyane, ndashimiye abo tuvukana, abo tuvindimwe, Mana yanje ndabashimira cyane kuko bambaye hafi. Abo dukorana mu mareresi barabizi ko rimwe na rimwe hari igihe dutaha duteba, ariko bamwe basapotinga, nta na rimwe bigeze bandabitsure canke ngo banyeke ko batanezerewe ivyo ndimo. Murabizi umwana w'umukobwa aje muri entertainment, cyane rero twivira hariya ruguru, hari igihe usanga umuntu bahimbiye ingene bakora mwiyumvira, ugasanga umuryango ntamutahuye. Ariko ndabashimiye cyane rwose ko bantahuye, bagaha agaciro impano yanje. Uno munsi nkahamagaze nganje kwerekana igikorwa canje ca mbere cavuye mu bwonko bwanje no mu maboko yanje. Ndagomba gushimira ubundi muryango wanje ugira kabiri, ni wari ubizi, serukiwe na Agnes Performance Tusanimana. Barahaye agaciro impano yanje, atawundi muntu umwe aramenya ko nkina amareresi. Baranyereka inzira yo gucamo. Ndabashimira cyane kandi ndabasaba ko ivyo bankoreye bazobikorera na batoyi banje, kuko ndabona neza yuko uciye mu biganza vyabo uciye ahantu heza cyane. Reka rero nshimire abandi, nshimire n'abapromota, abanditsi n'abamenyeshamakuru, namwe mwarafashe mu mugongo impano yanje biciye mu buryo bwanyu bwo kumenyekanisha. Nukuri mwarakoze cyane, igikorwa cyanyu ndabishima. Imana yonyene ifise ingene izoba ishimye. Reka rero shimire nawe mwese mwashoboye gushika hano muri kino kibanza kunshika. Babaye bogeze nado kuri kwimana. Bavuze ngo tugire commentaire. Yego. Kandi bavuze ko uri boss wa Bibi. Bavuze ngo ni Burundi Bride Shower. Na yanje wese. Shower. Bride Business for Development. Cyangwa bank digital. Ezo ni Bride Shower. Cyane ibintu mejeje kubona bateye igomwe. Sawa, uri mu babiteguye. Garukira hajya nyine cyangwa abandanye.
birabandanya no kuri maze tubandane dusabe tubandane mugabo kumengo byatwaye amahera menshi none ujya mu muntu cyane ubisa togenda uko nye ugwembe sengise bizazingahe ziga naharuye nkoresheje iminwe birahera ndaja ku mano birahera jewe byananiye no kuri kwimana narijya no mutwe ubu utagifata neza jewe icyo nemeye uhura inzembe zitatu zirere ziri kuri zikingazi nanje nk'umubose wa bibi reka ndabe nkora umuti no kuri kwimana yewe namwe bitatu umuti umubiri umunyanguru byose ngo biteme bizogenda uko nyene bashi alo oya haguruka ngaha tukubona ntivyokunda ntiwogenda uko nyene ngo tugusoho honga ndore honga honga ndore honga honga ndore yewe wa mugabo honga ndore yewe wa mugore honga ndore yewe wa musore honga ndore honga abandi mbega muri hoya no kuri kwimana aba bose muri ngaha korayo no kuri cyangwa ngira mufise n'imikara iyo histoire yo dushobora kuyikoramo script ikaryoha abantu bakaraba bakaryoherwa kuvuga dushyiramo bya bintu by'ubuheshi na bya bintu bya montage filime ikaba nziza rero uyu mukobwa ntabwo yakoze histoire gusa ntabwo yazanye histoire gusa yarayanditse abasinarisite munaza kubyumva nta nubwo ari umukinnyi gusa ni n'umusenariste ibyo ndagomba ko mubyumva nuko rero aduha filime muri BMT turaheza turayicarira turayinunuza turayikambura turayumva hama tumubwira tuti mukobwa tuje kuri tele niho twahurira no mu nzira n'umushefu wa Bollywood dufashanya kuyikora kano kazi mwabibonye ukuntu byagenze ibyari bitworoheye iyi rero twayikoreye mu ntara ya Ngozi yose kiretse utu episode dukeyi muzobona twanyuma twakoreye iri Bujumbura kubera histoire ariko imeze indi Ngozi ikagaruka i Bujumbura. Iyi reresi igizwe na episode 12. Iyi reresi rero twayikoze iminsi 10 turi Ingozi twebwe BMT n'abakinnyi twajanye Ruvini Ngozi Ruvini Bujumbura twamaze iminsi 10 dufata meza de passage tuyirara mu iminsi 10 turi kumwe n'abakinnyi turi kumwe n'ibihangange by'Ingozi benshi murabazi reka ngire ko ntabatevya kadoha venda gusavye zino Fisto giti muze mufashe ngire ko ndabereka abantu rero twari kumwe dukorana iyo reresi uyu Fisto reka ngire ko ndamuvuga iyo muri ko muravuga ngo amedeka ya date ntabwo ari jenyeni amashimeshi kuri Fisto hara Dico Entertainment.